bakunzi ba Mpijambo TV ndabaramukije kandi ni Nadia Ninahazwe. Uno munsi rero ndazi ko muribaza muti uno munsi ari biki Nadia atujanye he. Uno munsi rero ni special kubera ndabajanye ahasanzwe hakorera une femme leader Kenyezi agendana ubumuga mugabo w'intwarikazi. Franchement w'intwarikazi ntabwo ngomba kubimara ubunyene mugabo reka ninjire ahasanzwe akorera atuganirire byinshi. Entre temps ndabasabe ushobora kuba ari rya mbere wuguruye Mpijambo TV, ushobora kuba ariho ukikurikirana ibiganiro byacu mugabo kandi ushobora no kuba usanzwe udukurikirana ukaba utaravyonda kuri s'abonner ou subscribe. Ndakwigenza please fyonda araba ngaho munsi iyasure ko ngaho munsi wafyonze kuri s'abonner kugira ngo ibiganiro byose bica kuri Mpijambo TV uzura bikurikirana. Twagiye rero tuje kumuraba uwo mufamily guy umwanya mutoya. Merci beaucoup. Hey bakunzi ba Mpijambo TV, nongeye kubaha yambi nkuko nari mpereje kubibabwira ubunyene. Naje gutemberera canke se twazananye namwe mwese gutemberera une femme leader. No Kenyezi agendana ubumuga bw'ingingo mugabo w'intwarikazi. Franchement w'intwarikazi ari nabibabwiye. Rero reka imbere yuko twinjira mu kiganiro nyezina tubanze tumuha umwanya abanze atwitondora. Mbega tubanze tumenye tuti uwo mukenyezi ninde? Murakoze Madame Nadia. Akoze kutugendera nanje ndaramukije abariko baratwumviriza abakunzi ba Mpijambo TV bose. Namwe kandi ndabaye ikaze hano mw'ishirahamwe ry'abakenyezi bagendana ubumuga Revaillante sanzwe nserukira imbere y'amategeko. Akazina kanje nitwa Nadia Uwimana. Urumva ko twikirana mazina abamazina badike muri commentaire turaba Nadia babiri uce mwiyandika namwe yego abanadia abandi. Nitwa Nadia Uwimana sanzwe ndogwishirahamwe ry'abakenyezi bagendana ubumuga Revaillante. Ego turumva ko Nadia akorera mu gisata c'abagendana ubumuga. Ushima ko usanzwe urongoye n'iryo shirahamwe ry'abakenyezi bagendana ubumuga mu Burundi. Mu bisanzwe nkaraza tutararabira hamwe ibijanye n'abagendana ubumuga muri rusange. Mbega ibi bikorwa bijanye n'abagendana ubumuga, dufatire abagendana ubumuga muri rusange. Sinzi urubatse canke ntiwubatse kwanza? Nadia Uwimana ni umukenyezi yubatse afise n'abana babiri. Wow. Bon, murumva ko Nadia Uwimana ni umukenyezi afise abana babiri, si urugo, si umushingantahe. Mugabo murabona ko afise n'ibindi bikorwa arimwo. Antuka naho tutagombye kwinjira cyane muri personality yawe, ibikorwa urimo birajanye kumbure n'ikiyigwa wize. Hariho urugero rw'ivyigwa ivyo nize psychologie clinique sociale muri kaminuza. Ego murumva ko Nadia afise kaminuza no musi n'umuntu ayoboye abandi bakenyezi. Rero nagomba ndakubaze Nadia, mu bisanzwe n'ibintu tutamenyereye muri societe yacu. Mukuri societe y'u Burundi kubona umukenyezi agendana ubumuga nkuko kwawe avec muryango avec n'ibikorwa nk'ibi bitoroshe. Dufashe rero abantu bariko baradukurikirana batahura ukuntu managinga bino bintu. Ibi bintu eske birakoroheye? Ubigenza gute? Kuko hari umuntu byananiye, hari umuntu atavyumva. Wowe technique ukoresha ni yahe kugira ngo urugo rwawe
rube rumeze neza, abana bawe umushingantahe muhira bimeze neza, no ngaha ku kazi en plus na bwa bumuga. Bon, ku bisanzwe umukenyezi agendana ubumuga arashoboye. Tubana mvuga ko ashoboye, urabona ngaho n'umunsi musanze mu ishirahamwe ry'abakenyezi bagendana ubumuga Revayo dusanze ndongoye, hanyuma hambavu yaho ndafise urugo nza gukurikirana, ariko kandi ndafise n'akandi kazi ka misi yose nsanzwe ndangurira ahandi hantu atari ngaha. Ngaha ndahaza mu bikorwa by'ishirahamwe, ibindi ndashobora kubimanaginga ntari kumwe nabo, kuko ishirahamwe rigizwe n'umuntu umwe, ishirahamwe riba rigizwe n'abanywanyi benshi batandukanye, kandi nabo nyene bashoboye, bafise ingabirano nyinshi zitandukanye. Urumva rero umukenyezi agendana ubumuga ategerezwa kwitaho iterambere ryiwe, ry'umuryango, iterambere ry'abandi bagendana ubumuga muri rusange, kugira ngo twese tugendere ku rugero rumwe rw'iterambere, ntihagire uwusigara inyuma mu iterambere. Yego. Bon, tukiri aho nyene, urumva ko wewe warashoboye kubijera, ivyo bintu vyose urashobora kubijera, kurongora abandi mw'ishirahamwe, urugo rwawe rukaba rutonze neza, vyose bikagenda neza. Iryo shaka ufise nimboneka rimwe mu bisanzwe, mugabo nagomba udufashe, wowe ubaye ngaha mu Burundi, tuzi iki? Kuko wowe uri muri bake, sivyo? Uri muri bake, tuzi iki kugira ngo umukenyezi wese canke se uwugendana ubumuga wese ajane n'abandi muri iryo terambere? Kuko iryo ni iterambere. Kuba nka Nadia Uwimana nk'umukenyezi ushobora kuvanga mu bikorwa by'ishirahamwe, ukaja no mu bindi bikorwa ushinzwe n'ahandi, donc ukaguma uri muri movement ukora ivyo bintu vyinshi. None habuze iki kugira ngo twese tuje muri uwo murindi, n'abagendana ubumuga n'abatagendana ubumuga, donc surtout abagendana ubumuga mubona tuzi iki, hakorwa iki, bande bakora iki kugira ngo twese tuduge kuri uwo murindi w'iterambere? Murakoze cyane kuri ico kibazo. Kugira ngo tuje twese kuri uwo murindi w'iterambere, ubwa mbere hariho uruhara umwe wese ajejwe. Turafise la loi sur la promotion des personnes handicapées yasinywe n'umukuru w'igihugu muri 2018. Iyo nuvuga ni intambwe ituma umuntu agendana ubumuga ashobora kuba reconnu nk'umuntu, donc une personne tout entière, umuntu yikwije, akuje ubuntu. Ubu rero umuntu rero akuje ubuntu, urafise amashingano, urafise ivyo ategerezwa kurangura. Hanyuma kandi uretse la loi, turazi la convention iravuga ati yaba amashirahamwe, yaba umuntu ku giti ciwe, yaba igihugu nyene kiba carasinye amasezerano, umwe wese arafise ico ajejwe kugira ngo abantu bagendana ubumuga bashobore gutera imbere, ntibasigare inyuma. Rero urumva la loi de 2018 yo yiciza ishimangira uruhara rwa leta, uruhara rw'umwe wese mu maserivisi atandukanye, mu madomene atandukanye, aho umuntu agendana ubumuga ategerezwa kwanza kwiyumva umuntu, akagira ko afise uburenganzira butuma ashika kuri iki na kiriya. Rero naca mvuga nti umuntu agendana ubumuga ategerezwa kwanza kwitahura wenyene ubwiwe, kumva kuba ufise urugingo rumwe rufise ubumuga, yuko bitotuma udatera izindi ntambwe. Ariko ivyo vyose urumva ntashobora urwo rugendo ntashobora kugufasha wenyene. Kwitahura vyonyene ntibikwiye kugira ngo ugendana ubumuga atere imbere nk'abandi. Twumvise ko hariho amategeko, donc hariho la loi sur la promotion des personnes handicapées, urumva yuko
yaba leta yaba amashyirahamwe bahurikiyemo yaba la communauté abo babana reka kwanza mbere kuri umuryango abarimo ari ukwanza kubakokonya kuko iryo tegeko nyine bavuga yuko na famille itegetse kubakomeza umwana agendana ubumuga cyangwa umuntu agendana ubumuga mu muryango nk'undi muntu wese ari muri uyo muryango ni ukuvuga ibikenewe kugira ngo yisununure atere imbere umuryango utegerezwa kubimufashamo kuva akiri muto akabenefisa education nk'abandi akaja ku ishuri amarira agiye ku ishuri naho nyine agasanga amashuri yaho donc ubuyobozi bw'ishuri bwateguye aho ugendana ubumuga azoshikira urumva akaba amenaje ntashikirane atazoshobora kwinjira mu ishuri cyane gushyikira ikibaho kugira ngo ashobore kubakomeza abandi bana bose asanzwe mu ishuri ugasanga bibaye n'ubumuga bafite ashobora kuba afite ubumuga bw'ingingo cyangwa ubumuga sensoriel bigakunda yuko akomeye hano bari kunavuga kuri accessibility tuzi accessibility twumva ntituje twumva zirya ngazi zonyine twumve byinshi muri accessibility navuze yuko tuhera mu kibano tuhera mu babyeyi tukaja mu kibano bagategura aho ugendana ubumuga ashobora kugira donc yakirirwa rero nkiri kuri accessibility ndashaka kuvuga yuko accessibility itaraba inyubako gusa inyubako zo turumva navuga nti henshi muri leta bariko baratunganya inyubako ugasanga hari abamaze kuba sensible hari abamaze kuba sensible mu service zitandukanye ugasanga barashize inzira yo kugenda ubumuga ariko reka tuvuge duhere kuri develop kuko development hera kuri iterambere hera kwanza ku bumenyi hera hasi ukagira ubumenyi ukaja ku ishuri inyigisho zikaba zishobora gushikirwa na bose bajya batumva bajya batabona bagashobora kugira gushikirwa n'ubumenyi n'indero muri rusange ego hama rero nariko ndavuga yuko ikibano c'ukwamenaja donc environnement y'ugendana ubumuga ni byinshi bishobora gukorwa navuze ko umuntu ategerezwa kwiyakira hanyuma leta igatunganya les infrastructures la communication ikaba accessible donc l'éducation ikaba inclusive abagendana ubumuga bagashikirwa n'inyigisho. D'accord. Murumva ko musanzwe Nadia ariko aratubwira ko nta numwe ategereza kwirengagiza ko n'ugendana ubumuga nawe nyine ategereza kujana n'abandi. Si bya bindi vya kera ngo umva abandi bagiye ku ishuri nawe ngo asigare muhira, no. Bituraba twese, ntiturabe ngo ni umukuru w'igihugu ngo ni naka, bihera muri wowe nyene ubwawe n'ugendana ubumuga ariko kandi n'abakwegereye muhiri wanyu abavyeyi abavukanye nabo nyene bategereza nimba bariko baraduga bakujane nawe nyene ugendana ubumuga murajana kandi nawe nyene ugendana ubumuga uvyumve ko nawe utegereza kujana n'abandi uko ushoboye. Ego hanyuma nagomba nse nuko haza akabazo warigeze kuba Miss Burundi ari ryari twibutse? Hari muri 2015 nari nkiri muto urabona yuko 2015 nk'ubu mutanguye kwibaza ngo Miss Burundi kubera yari evenement Miss Handicap. Ego none ni Burundi nyene urumva ndi mu Burundi neza cyane kandi wahiganwe n'abarundi kazi. Nk'ubu hariho abantu batari bazi ko iyo evenement yigeze ibaho. Rigeze kubaho nahitashe mu Rwanda. Vugisha ukuri ubu uriko uraturaba wari ubizi ko higeze kubaho competition nk'iyi? Apana ya yindi tumenyereye iri mu guhera vuba cyane tuzomenya uwatsinze mugabo baravye ko afise amaguru akomeye neza ikwa mugabo iya de femme
bari très joli bari belle intelligente murabona ko bahari mugabo bafise ubumuga ico gikorwa urumva carigeze ko haba ndazi ko benshi atavyo bari bazi Nadia uno munsi kumbure ntiwoja kudefira mu bandi ngo nawe witoze kuba Miss Burundi deja waramaze kumuba mugabo eske ubona vy'ukuri kumbure ntitugombye gusubira inyuma ngo turabe igituma bikasubiye kuba kumbure ushobora kuba utanabizi mugabo ni mubizi nyine uraza kwitubwira mugabo jewe nagomba kwibaze kuri iki kintu nimba abandi bariko barategura Miss Burundi abatabuka neza n'abagororotse pourquoi batoza gutora abarundikazi baciye ubwenge beza kandi bamugaye kubera iki Miss iyi Miss Burundi de femmes handicapées itoba Est-ce ubona ikenewe ku bwawe ubona ikwiye kubaho kubera iki ahubwo ikintu navuga ni nko umutingano leadership des jeunes filles vivant avec le handicap kuvuga ngo irakwiye kubaho cyane ikwiye kubaho urabona n'izindi evenement za Miss Burundi mu nzego hari amaperiode usanga zitabaye bivuye ku mvo nyinshi zitandukanye ntashobora kumenya sibyo ariko kandi ndamaze kubona mu ibihugu bimwe bimwe les filles handicapées bitabira ihiganwa rya Miss Burundi cyo kimwe n'abandi donc ikaba yakomeza kubona nza kubona nko mu Rwanda yego ndamutse kubona yari umusude des Miss donc c'est popularity non apana popularity hamwe ikintu ca innovation Miss innovation yumva ari umufiye sude nubwo ko agenda n'ubumuga rero mu Burundi bishitse bahamagaye les candidates à la Miss Burundi bakankoraje les filles vivant avec le handicap kuko barafise amatalent barafise ubugote bakaja kuhiganwa co kimwe n'abandi nubwo niyo bari inavance donc iboneka kuruta mbere yuko ba Miss yabo ukwabo kugira ngo ni inclusion kugira ngo bashobore kuboneka inclusion wow nizera ko kumbure hazoboneka abantu bashikana ino message kubasanzwe bategura ce genre d'événement si Miss Burundi gusa hariho ama événement menshi mushiraho des conditions zituma abafille vivant avec handicap canke abafemme badashobora kuza gukompeta please muze muraraba rero aho nibaza ko twoca dufatira ku ma competition nka yose uretse Miss Burundi gusa hari ama competition atandukanye usanga n'abagendana ubumuga bashobora kuyitabira ariko kandi ifa yuko les jeunes vivant avec handicap nabo nyene bavyumva biyumva kwanza donc bavyiyumvamo bumva yuko ikintu cose bagifitiye uburenganzira ukafata initiative ukagenda moi aussi pourquoi pas jewe ukagenda utinanje ndagiye muri zirya evenement ngiye gukompeta n'abandi yego hari abagendana ubumuga bafise iyo courage yo kugenda bavuze ati barahamagaye ukumva yuko ufise iyo qualification ukagenda n'abataba bashitse kuri iyo action umugabo nawe ukumva yuko wogenda nyaguhajuma numva noha abagendana ubumuga nanje. Merci beaucoup. Reka kumbure tumere nk'abasozera mugabo nimba hari ico wasigaranye gomba
kudushikiriza kubwira abariko baradukurikirana kazi mbere yuko turangiza. Nubashimira Merci. umwanya mwafashe gushikiriza ijwi kure n'ubukani. Iki gikorwa ni igikorwa ca leadership yakoze aho ushikana ijwi ry'abagendana ubumuga kure kugira ngo abantu batandukanye amaserivisi atandukanye ashobore kuba inclusive mu byo bakora amakani kugira ngo n'ugendana ubumuga ubwiwe yumve yuko ahamagariwe iterambere ryaba igiwe ryaba iterambere ry'igihugu adahamagariwe kwicara kubera agendana ubumuga arakora akagira intambwe ashitseko. Ego, merci beaucoup Nadia, tuhaye impanuro nyinshi nanjye ndabashimiye mwanshimiye ariko jewe nije ndabashimira cyane mwatanze umwanya wanyu mwatwakiriye ku kazi iwanyu. Grand merci mutuganiriye ibintu bikomeye cyane. Hanyuma iki ni igikorwa niyemeje jewe n'abakunzi bo kuri Mpijambo TV. Ni Mpijambo TV nyene tugomba ko muza murumva ivyiyumviro vy'aba bantu tutariko turabona ku yandi marezo yose canke ku yandi donc babantu mengo twaribagiye surtout ngahi wacu mugabo bafise ico bashikiriza. Murabona ko uno munsi naje muri bureau y'umukenyezi agendana ubumuga bw'ingingo mugabo franchement mwavyumvise ko c'est mu leader nukuri sagasishishwa rumwe. Kandi rero iyo une femme arinze aba mu leader gutya afise n'ubumuga sinzi birazobagora kuvyiyumvira mugabo mwumve ko inguvu yakoresheje kugira ashike hariya hantu ni x2 na wa wundi akomeye. Rero ndabashimire cyane Madame Nadia. Est-ce que twasubira kubakenera muzotwitaho? Merci beaucoup Nadia, tubifuriza ibihe byiza n'akazi keza ushishikare gutera imbere na famille naho mukorana tout de toi ushishikare kugira umugisha. Bakunzi ba Mpijambo TV rero ni hano turagirije kino gikaniro nizere ko mwaryohewe mushishikare kuvyerekana. Assurez-vous ko muri abonné kuko ibiganiro biryoshe nk'ibi biguma biza dukora ibishoboka byose. Nizera ko vuba nzo mfise n'abamfasha kugira ngo bino bikorwa bigumeho. Ego mugire ibihe byiza rero namwebwe ndabashimiye mwiyaboneshe mugire des commentaires mudutere intege mu buryo butandukanye mushireko like musangize n'abandi kugira ngo ubutumwa bwiza nk'ubu bushikire benshi. Bye.